Hello everybody. Yeah, today we are going to talk about day, month, year, hour and minute. Yeah. What time is it? Yeah. Uyu munsi tuja kuvugana ingene tuvuga amatarike, amezi, imyaka, amasaha n'iminota. Yeah. Reka duhere ku masaha. Yeah. We ask what time is it? Yeah. Turiko turabaza what time is it? Turiko turabaza umwanya. Hama hari uburyo bubiri dushobora kuvuga amasaha mu Congereza. Turashobora gutanguza amasaha hama iminota. Ni nkuko dushobora gutanguza iminota hama amasaha. Biroroshe mu mvugo ya misi yose dukunze gukoresha amasaha hama iminota. Kandi hoho bica byoroha cyane kubera dusoma ivyo biharuro uko tubibona. Dusoma donc ivyo biharuro, mwibuke ko mu Congereza dukunda gukoresha iyi saha yo kugera kuri 12h, nta vya 13h, 14h. Yeah, ico dukora turashobora kuvuga AM, PM kugira tu précise nimba ari avant midi canke après midi. Yeah. Mu gihe ari isaha nka turafise saa 14h zuzuye, turavuga it's 2 o'clock. Yeah. Hanyuma rero harenze ko iminota, nababwiye dufise uburyo bubiri dushobora gutanguza bwa mbere amasaha hama iminota. Dutanguje amasaha dusoma ibintu ko tubibona, nta kindi kintu turenzako. It's 2:05, it's 2:10, murabona amasaha iminota. Iyo dutanguje iminota naho dutanguza tusha tuvuga iyo minota, tusha dushirako akajambo past, tusha dushirako ya masaha. Iminota past isaha. Iyo ari isaha yuzuye murabona tuvuga o'clock nta gihinduka, ariko murabona saa 14h05 minutes tuca tuvuga it's 5 iminota past 2. It's 10 past 2. Murabona ari na 14h15. Yeah. Tuca tuvuga it's 2:15. Quarter donc le quart. Yeah. It's 20 past 2. It's 25, murayibona. Hanyuma it's 2:30. Half bisiguye mwati. Yeah. Iyo birenze kuri 30 tuca tuvuga iminota ibura ku isaha ikurikira. Yeah. Ari na 35 murabona ku isaha ikurikira 3 habura iminota 25. Tuca tuvuga it's 25 to 3. It's 20 to 3, murayibona. Hanyuma it's 2:45. Murabona yuko saa 9 iburamo iminota 15, iburamo le quart. It's 10 to 3. Yeah. Nubu buryo bubiri dushobora kuvuga dutanguje isaha canke dutanguje iminota. Muri speaking kenshi ibi byo gutanguza isaha birakunze gukora kubera birihuta. Tiko tuvuga it is 2:20, it is 2:30, it is 2:35. Tubisoma uko nyene tubibona. Yeah. Ica amasaha kiraheze. So how to ask for the date? There are several ways to ask for the date in English. D'abord uriko urabaza itarike, ushobora kubibaza uburyo butandukanye. Umuntu ashobora kukubwira ngo what's today's date? Chaka kubaza what date is it? Canke what day is it today? Yeah. You can respond with it's
today is, the date is. Uko niko ushobora kwishura utanguje. Washobora kuvuga it is, wacu kurikiza ya matarike ce today is, ce the date is. Yeah. So, look here. There is a difference between British English and American English. Aha hantu muhitondere. Icongereza co mu Bwongereza no muri Amerika ntibavuga co kimwe ibintu vy'amatarike. Nahawe uri bikoresha umenya n'ikihe congereza uri kukoresha. British English, they start with days, months after years. American English, they start with months, days, years. Yeah. Murabona abongereza batanguza mu kwandika amatariki iminsi, donc amatarike hama amezi hama imyaka, ariko abanyamerika batanguza amezi hama iminsi hama imyaka. Yeah. What is the month? Nk'ubu urashobora kwandika par exemple ukandika iyi tariki uko, ariko ikibazo umuntu yoca kubaza ahanye ukwezi n'ukwahe par exemple, kuko aho ukwezi kurashobora kuba mu kwa gatanu canke kukaba mu kwindwi bivanye n'ubusomyi canke n'igihugu. Yeah. It may be May or July. So, how to read? First of all, we use ordinal numbers. You can see lesson 3. Yeah, ordinal numbers, we have first, second, third, fourth, fifth, and so on. Uri kusoma amatarike dukoresha ordinal numbers, nkuko twabibonye muri lesson ya gatatu. Urashobora kuja kuraba kuri ama ordinal numbers nizo dukoresha. Hanyuma turafise d'abord turiko turaba ibintu biba birimwo, donc mu ivyo vy'amatarike n'amezi n'imyaka. Iminsi turafise iminsi, days of the week, turafise weekdays ni kuva kwa mbere kushika kwa gatanu. Hanyuma weekend ni kwa gatandatu no kwa Mungu. We have Monday, Tuesday murazibona iminsi ngene isoma birorosha hamwe bifise. Amezi, we have months. Yeah, we have January. Yeah, amezi murayabona. Okay, so twabonye yuko we use ordinal numbers. Hanyuma turabonye amezi, turabonye n'iminsi. So, how to write days? Yeah, using British English. Hari uburyo bwinshi umuntu ashobora kwandika. Nababwiye abongereza batanguza amatarike hama ukwezi n'umwaka. Murabibona uburyo butandukanye umuntu ashobora kubyandika mu. Yeah, barashobora kudukoresha batariko bakabyandika mu ubu buryo murabibona uburyo buri abbreviated. Yeah. So American nababwiye American batanguza ukwezi hama amatariki. Yeah, April. Yeah, you see. Murashobora kubona ngaha naho ingene ba brevya abanyamerika hose murabona hajaratangura ukwezi hamwe itariki. Yeah. Haraho bisoma nko kuri telefone cyane hatandukanye bikagucanga ntumenye batanguje iki niki gitangura. So how to say the date then? Yeah. American English turafise ya tarike twahereyeko. Turafise iyi tarike twahereyeko. Reka turabe ishobora gusomwa gute bivanye n'abayisomye. Yeah. American English
yeah. Turabona ijya iciba ya July, you see, this is British. Murabona yuko abanyamerika iyi date, murabona ku banyamerika ukwezi ni May, kuko ukwezi niko gutangura, ariko ku ba British ukwezi ni Juillet July, kuko hatangura bobo that. So how to read? Let's come back here. Mu kwandika nuko tuvyandika ku banyamerika. How to read? We say July the 5th or July 5th 2022. Murabona mu kwandika nta ka TH nta kaje ko murakabona, ariko mwibuke ko nababwiye yuko mu gusoma itarike dukoresha ordinal numbers. Ordinal number niyo mpamvu aka kantu mu kwandika si kenshi bakunze kugashirako abanyamerika, ariko mu gusoma turagashirako. British English murabona, yeah. The 5th of, murabona mu gusoma nta of kariko, mugabo plutôt mu kwandika nta kariko, ariko mu gusoma turagashirako. The 5th of July 2022, yeah. Murabona ya tarike turiko turasoma, murabona yuko ushobora kwandika ikintu kimwe, ariko bivaye n'ubwisomye akagisoma n'abasomye bakabisoma ukuntu gutandukanye. Niyo mpamvu uriko wandika nk'ama lettre officielle ni byiza kwirinda kwandika ukoresheje ubu bar, ahubwo ugapresiza ukavyandika ushizeko mu majambo amezi, ukandika mu majambo kugira bibe clair. So we have a question. When did Burundi celebrate the 60th Independence Day? Yeah. Here we can answer. Burundi celebrated the 60th Independence Day on Friday, July the 1st, 2022. Or Burundi's, here we want to use now British. Burundi celebrated the 60th Independence Day on Friday, murabona dutanguje umunsi, the 1st July 2022. Hose umunsi turawutanguza hama tugakwirikiza comma, virgule, hanyuma bimudojeje kubona. Yeah. But hariho iyindi format iri international yakunze gukoreshwa hatandukanye, batanguza umwaka hanyuma month day. Yeah, we sent the invoice on, murabona yuko batanguje umwaka, ukwezi, hama umunsi. Ibi ntibihindura ingene tubisoma. We read on July, dukoresheje American English, on July the 5th 2022. Chang, we sent the invoice on the 5th of July 2022. Yeah, you see, we don't change how to read. Yeah. Okay. So we have the question, say 10 activities you did last week. Precise the day, date, month, year, hour, minute for each activity. Urapresiza ryari, itariki zinaka, isaha zinaka nakoze ibi. Yeah. Yeah. Okay.
This is the end. Thank you.